ntabwo kibaye monetize mugenzi kubera yuko umwanya wakurenganye. Nugende muri Chrome, navigateur Chrome uyifyondeko uyinjiremwo, dugariya hejuru ahantu mwishakiro wandikemo YouTube Creator Studio. Umaze kujayo cha ugenda hariya epfo kwaka kantu kameze nka parametre, umaze kugafyondako uca ushikira ahantu handitse utu tuntu dukurikira. Fyonda ngaha anya kuri channel. Umaze gufyonda kuri channel, kanzuminge urabe uca ukikama hano hino iburyo ujana ibumoso. Cufyonda ahantu handitse advanced settings. Umaze kuhafyonda cha umanuka hepfo ahantu handitse manage your YouTube account. Ahano uca winjira baca bakujana mwiyi ongre ikurikira. Umaze kuhagera uca ushikira kanzuminge ahantu handitse ngo statut et fonctionnalité de la chaîne. Wewe aho jewe ndakuhokomanda kugenda nino hepfo handitse affiche, hanyuma uce umaze kufyonda ahantu handitse affiche uce uza ahanya handitse supprimer la chaîne. Kubera iki ugiye gusuprima la chaîne? Ni kubera yuko umwanya wo kumonetiza channel wawe wakurenganye. Fyonda kuri supprimer. Umaze gufyonda kuri supprimer baca bakubwira ngo ukore suivant. Umaze kufyonda kuri continue, okay, baca bakubwira winjizemwo mode passe. Kubera yuko iyo usuprimye contenu na channel byawe ugatangiza iyindi channel, biguha akaryo keza yuko ushiramwo ingufu, noneho ubutaha ukazoba monetize. Kubera yuko iyo urekeye ama video wari warasize kuri channel yawe y'ubwa mbere ukongera ugatangiza iyindi ugashaka ama video, ibintu bica bicangana. Abantu baguye kuri ya video yawe kuri channel yawe utazoba monetize baca bayiraba, ariko kandi ntuzoba monetize. Ni nayo mpamvu ufuta amafoto, ama video, ibintu byose wakoze kwiyo channel ugatangiza iyindi shasha. Umaze gukora byangombwa byose uraca ugenda ngo je souhaite supprimer définitivement mon compte. Ahantu niho iko ndabereka. Umaze gushika kwiyi ntambuko uca uza ufyonde kuri je souhaite supprimer bien sûr, uce uhafyonda ko I want to delete my account. Okay, uhafyonda. Umaze kuhafyonda, okay, kwaka kavi uraca ubona mbega nza gufuta iki. Urafuta ama video, urafuta playlist, urafuta abo wiyabonye ko bica biba désabonné kuko channel yawe wamaze kuyifuta. Uraheza ufute ama réponse yose, inyishu zose watanze. Ni kuvuga kila kitu cyose wakoze ukoresheje channel yawe kica kigirante, kica gifudika bagenzi. Ndibaza uriko urabona akarusho ko gufuta channel mu gihe wifuza gutangiza iyindi channel. Ni kugira ngo video ugifise muri ordinateur no muri appareil yawe ya telefone, noneho ntiwongere gukora izindi, ahubwo zitora uzisubize kuri ya channel. Numba hari ibyo uhinyanyura ubihinyanyure kugira ngo abagukurikirana noneho babandanye kwiyongera, no kugira ngo nimbigora zitanze ko amahera n'uburyo bwishi bikakuvuna. Tange warakoze erreur channel yawe ikaja mu bihano kubera habayemo copyright yo gukora amakosa aya nariya kuri channel yawe. Hagati aho ntiwibagirwe commentaire, ntiwibagirwe like, ntiwibagirwe s'abonner. S'il vous plaît s'abonner kugira ngo uzohore ubona ivyigwa by'ubutaha. Ukurikirane iyi video kugeza kwiherezo, urabona impamvu wofuta ama video hamwe na channel yawe kugira ngo utangize iyindi shasha udafuse. Menya neza ntabwo ubufuse email yawe, ahubwo ubufuse
iyi channel kugira ngo kuri ya email yawe nyene wamenyereye utangize ko channel shasha. Umaze gushiramwo modo passe baca bakwereka ko ufuse definitivement account yawe. Reka tugende muri YouTube, uraza mwishakiro ntabwo uza kuntora. Urabona ni nagira techno knowledge, ntabwo uza kuntora kubera yuko ntabwo nkiriko. Ukeneye rero ko tubandanya tubana no mu bindi vyigwa, ufyonde kuri sabone, ugure kajya kazogera, ibindi vyigwa uzokwame wabironse muri commentaire umbwira ico twofashanya kuri YouTube na TikTok na Facebook. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.